arambwira ati je no kwica nkaburira mu nda umuryango ukakura ukuze. Yego papa we yaciye amwihakana yuko mu muryango iwabo atabimuga bavyara. Yego nuwobona niwe yoronka agapamperse kamwe yoronka yumva uzogira uwo mutima wose cyo gufasha icazoronka cyose Imana izobibahembera. Turaya twabaguriye harimo n'agaceri, naheruka kera ariko ni kuvuga yuko utwo nitwo twashoboye kuronka. Mama bye, mama ndagusike, sinzi ko kwegera gatoya baza akantu mumfashe gato muterure. Gusa nawe urakomeye, burya umwana wararemereye navyumvise. Ya mu bisanzwe urabona harya umwana arinze yankwana se ntiyacafashwa na murundi. Navuze ati nivyashika sawa, ngakuvuga ko waja guhigundi hanze n'ikintu kigoye cyane. Kuko avuga ati nurya ntibamufashije urabona ashaka gutera inda gaca yibandaniriza gaca usigara muri stress. STV, every story matters. Yes bakunzi ba STV muraho mumeze fresh. Jewe ni papa STV wa musore wanyu abasha gukora byinshi bigiye bitandukanye, ariko nubwo n'umusore ndi umupapa nimumve ngo umusore nuko ntaragira imyaka y'abatamara. Ego nkuko rero mubibona ndi mu Kinyankonge urenze gatoya kumutakura. Ni bonne action nje gukora cyangwa se nje gushima, nje gukora ikimenyetso kimwe cyo gushima aho ngeze cyangwa se kuba nkiri muzima, kuba hari dukeya naronse nkumva ko nosangira n'undi muntu. Murazi ko tutoronka ibyo dusangira n'abandi benshi, ariko kandi ni benshi dufashanya badufasha tubafasha mutaba mwarabonye cyangwa mutaba byaraciye kuri kamera. Impamvu bigiye kuri kamera naga surprise nje kubwirira umuntu, ariko kandi impamvu kandi byaciye kuri kamera nuko ari ikintu ngomba kubamenyesha nk'abakunzi banje nk'abakunzi bacu. Ni intambwe kuri jewe kuko ndavyishimiye cyane. Kikiko nje kugikora ku izina rya A Family Team. Mvuze A Family Team ni izina rishasha, muri bisanzwe ni A Family. Donc A Family ni Andy Family. Andy Famille cyangwa umuryango wa Andy mu Kirundi. N'umuryango wiwe wishimira cyane intambwe ugeze ko canke muri dukuronka ukumva ko kwishimana n'abandi baba bari mu tubazo dutandukanye. Yo twongeye ko team naho Andy Family Team ni kuvuga ngo muri babandi harabo babifuza kudushigikira, arabafise ujya mutima wo kugira uwo bafashije. Rero jewe naravyiyitiriye, ariko ndibaza iyo mfashije umuntu si jewe mbafashije, umuntu wese abibona akabishima nawe nabafashije. Nuvuga ati Imana imuhezagire vyonyene, kuko Imana iciye impezagira nkaronka ikindi ndamufasha umuntu biba byiza gusumba. Niyo mpamvu mfise akagashashe hano, harimo utuntu dukeya, nta byinshi mfite, ariko muri utu dukeya naronse ntanguranye n'uwonje kuramura. Aza kumumenya kumbura abafana bacu bo kuva kera. No mu mama afise umwana mugaye yitwa Laika, amugaye cyane kandi ariko yamengo yakuze mu myaka yose afite. Ariko no munsi ndagarutse kandi kumuraba igihe inyuma y'igihe kinini umwaka urenga, ndizera yuko aza kwishima cyangwa se aza no gushima. Ntituzire ko tuva tumusanga, gusa naramuvugije kuri telefone ati noshobora kugutembera muri iyi minsi mu masaha ya nayo, ariko siyo masaha naziriyeko. Rero munkurikirane mumfashe no gushikana ubutumwa bwanje kure, kuko nimba ufise uwo mutima, jewe ndizera ko mfite umutima ataburyarya unungikanye, uvuze ati Andy Family Team ndabatumye mugende munshikire ku muntu kanaka, tuzoheza tugende dushike, kandi ivyo mwaturungikanye tubishikane neza, tunavyerekana ingene twabishikanye. Ndazahuru zo kwishima cyane. Turazi ko ari abantu benshi bafite umutima w'urukundo, abantu benshi bafite umutima wo gufasha abandi, abahezagiwe bifuza kandi gushima biciye mu mihezagiro baronse. Wifuza kandi kuja muri team yanje, ariko si team navuga yakavuyo cyangwa yiki, ni team y'umutima. Nta byinshi shaka ngo dukeneye ama miliyoni cyangwa ariko muri ijya robo y'umucero ufite, irobo y'umuceri nanje nkagira irobo y'umuceri ubundi tubaye 10 biba ibiro birenga 5. Iyo birobaye 5 duhara gukonyene agaceri udukara
tugashika ku bantu bagiye batandukanye biba vyiza kuzumba. Rero ndaguha ikaze wowe wafasha kandi uri kunkurikirana uyu mwanya unkurikirane neza tugende twikorera ka bonus action. Ariko kandi mwari munkumbuye ndabizi inyuma y'igihe kitari gito ntariko ndakora nshimira cyane n'umuhungu wanje n'umukobwa wanje bari kumpa amashow bari kuduha amashow ubu ndayajya nkuko namwe muyajya. Tuguma tujya show ariko nanje ndagarutse ku kivi vuba tugende fresh mu nkurikirane rero ibintu bigende fresh. Ni ndabibutsa kandi ko ku bantu badukunda kandi bashaka kudushigikira bashaka kubona iterambere ryacu nuko umuntu iyo aravye ikiganiro turabasavye ndatakaye man ni ngahi ndani naheruka ta portail iriko umuntu abashaka kudushigikira twebwe ni vyiza yuko iyo mwuguruye ikiganiro ndizera ko hari abantu barashobora kuraba ikiganiro ariko bakakiraba bihuta cyangwa bafite ivyo bariko barakora. Burya iyo muravye ikiganiro ukakiraba imisegonde 10 ntukirabe neza birafise vyinshi biduhomvya. Rero turabasaba yuko ku bantu bakurikirana ibiganiro vyacu mushaka kudushigikira muzoze muraraba umwanya ukwiye mu ntango na cyane biradufasha cyane. Biradufasha mu byo tuba dusanzwe dukora. Rero tuguma tugare kamera gato kuko tutazi ingene urugo rumeze bishobora kutaboneka neza ariko kamera mane nankurikire tu uko biri kose biragenda neza. Odi nkuko tubakunda nababwiye ko nje kugira ga surprise mama ndibaza abantu bacu bakera nubwo ho baheze igihe kinini sijya mbere mu mubonye nigize ko ndiko ndakora ikiganiro cyo duhura n'uyu mu mama ari kumwe n'uyu mwana. Rero je uyu munsi nkuko natanguje igikorwa gishasha nise umuryango wandi mu Kirundi umuryango wanje muri dukeya uzobufise cyangwa ushoboye uzoza uregera umuntu bishoboka tugishoboye canke tugifise inkomezi tukasangira niko novuga kuko ubundi gufasha twese turafashwa ariko muri dukeya mfise nk'imbariro y'umuceri imbariro y'ibiharage nkayisangira n'abandi. Rero uyu munsi nashimye gutangura icese ntanguranye n'umwana wanje umusheri wanje uyu burya niko yanyene twahebanye atanyemera cyane burya urankunda niwahora unkunda urankunda no emera rero urankunda nunkunda ntakabizu rero ntakabicu nsoma bo ni kuvuga yuko ngaha twaguze uturaya agaceri no duharage. Rero mama Laika nizere yuko bisaba gufasha nubwo umunsi umwe wow bizo mufasha umwana bigabanyirize udusharge tumwe na tumwe hanyuma mu kira mwana kandi ucukura hanyuma uztwakira uko twaturonse gikuru nuko twavuye ku mutima wacu. Hanyuma kandi arazagira icyo avuze nawe gato ariko hanyuma kandi nkuko tubacishirizemo gatoya mafite umwana yagize kutubwira histoire yabo ingene umwana watubwira ariko yavutse niko yavutse aratubwira ko umupapa wiwe atigeze abyitwararika amaze kubona umwana ameze uko
papa wiwe amaze kubona umwana ko avyutse afise ubumuga ntiyavyishimiye cyangwa asa n'uwamwihakanye muri make ya ngo mu muryango wabo nta bimuga bavyara. Rero ni umwanya mwiza wo kumufasha utwo dukeya dufise. Ubundi umuntu ashobora kugira umutima ntawe dutumye, nta n'uwo wanashima, nta n'uwo dusavye. Ubundi jewe umuntu ankunda ndumva ko yomukunda n'uyu muntu, ndumva ko yogirisha mufashije mu gihe agishoboye. Utagishoboye mufasha amasengesho ntacyo, abandanye kugira amagara meza, cyangwa se Imana imufashe umwana ashobore nawe kugira ubuzima bwiza. Ni vyiza kuko ntacyo tumusumbije, twe dukomeye nta nico tuzomusumbya. Ubundi Imana yamushizeho kwisi abona ko hari icyo amaze, ari naho mpamvu kandi icyo ushoboye nawe wakimufasha kuko icyo ushoboye wagihezagijwe n'Imana. Mama, bye. Mama ndagusike. Sinzi ko kwegera gatoya baza akantu mumfashe gato. Muterure. Gusa nawe urakomeye, burya umwana wararemereye navyumvise. Okay, aha nuturaya twabaguriye, harimo n'agaceri, naheruka kera, ariko ni kuvuga yuko utwo nitwo twashoboye kuronka kandi twizere ko tuzogufasha uko biri kose. Suko kumbaye ndabakengurukira cyane, nkaba nongeye ndabifurije umwaka mushasha. koze cyane. Si bose bashoboye kurangiza umwaka neza, ariko kubw'iki gikorwa nuko mwiyumvira gukora n'ubizobandanye bazikama. Ukuri ndakengurutse cyane bivuye ku mutima. Nongeye nkenguruka n'ikindi bigeze gukora. Naramaze nk'ukwezi kose hafi 2 ntariko ndahangayikishwa na Pampers. Ukuri Imana ibibazigamire cyane, byarampembaye cyane ko nanje ico gihe nari mu bihe bitoroshe. Ariko ndabakengurukiye, nongera kandi kwakengurukira n'uwobona n'uyoronka Pampers kamwe yoronka, yumva uzogira uwo mutima wose cyo gufasha icazoronka cyose, Imana izobibahembera. Urazijyanye n'abana bakoresha ishashe ibigugwa ngaya? Ishashe ubu nyigeze ku 37. Nindwi? Yego. Jerira abafana banje ndabizeye batabikoze oya ntiboreka kubikora, ndabizeye. Reka umufana wanje umwe muri mwebwe nyene mu nkunda, umwe canke babiri, ndizera ko atakwezi kuzohe kwezi kwa kabiri twatanguye uyu munsi, ndizera ko kutazohera ataje tijya shashi zibiri za Pampers Uronse. Ndavyizera kuko ndafise abantu bankunda, ndafise abantu bafise umutima w'urukundo, ndabazi kandi nabo bariyizi. Rero iri jambo baryumvireho. Ndasavye abafana babiri canke umwe muri mwebwe canke 6 canke 10 umufashe uwo muvyeyi aronke ishashe zibiri za Pampers, nkuko avuga ko zimugora umwana nizakoresha cyane, kandi murabona ko bigoye. Ishashe imwe ku 37 uri kuvuza? Yego. Ishashe zibiri ziri mu 74 samahera menshi cyane. Ndizera yuko bizoshoboka uko kwezi kutazohera utazironse, kuko ndabizeye nanje. Mukama bahezagire cyane kandi abandanya baba hafi, abandanya bagirira neza. Iki gikorwa nticoroshe, hariho benshi babona uburyo bw'uko bofasha umuntu muga bitaborohera. Rero si jewe vyitirirwa umuryango wanje. Nabashimiye cyane, navuze muri bwishi kubera umugenzi umuryango wawe ukoze. Nagize inyubakwe yo kuronka ikibondo muri uyu mwaka wa 2022. Ndavuga ati ndifuza mfise indoto yuko umwana wanje yokurira mu mutima mwiza, niyo mpamvu vyitiriye umuryango wanje muri dukeya ndonka, kuko ni bimwe mu byo nofasha umuryango wanje. Ariko ndavuga ati reka nkure ko muri bijya dukeya ngira umuntu ntembereye, ngira umuntu nanje nshitseko, ngira umuntu ngyohegwanye nawe. Ndizera ko umutima wanje ubikunda kandi uzokomeza kubikunda, n'uwundi abikunda nkanje ndamusaba. Rero nubwo itobuyu ubundi kumushika ko ni vyiza. Hanyuma tashaka kutwibuse gato, yitwa irindi zina ry'ikirundi twa Akimana Laika. Akimana Laika afite imyaka ingaho ubu? Agira kuri imyaka 9, afite imyaka 8 n'amezi 6. Yego. Imyaka 8 n'igice. Yego. Ni wo mwana wenyine ufise? Umwana wenyine afise. Awundi. Niyo mfura ni naco kinege.
ego Mbega utashimye kuguca uja kundi mugabo? ya mu bisanzwe urabona harya umwana arinze yankwana se ntiyoca afashwa na murundi ntavuze ati nibyashika sawa nga kuvuga ko waja guhigundi hanze n'ikintu kigoye cyane kuko avuga ati nurya ntibamufashije urabona ashaka gutera inda agaca yibandaniriza gaca usigara muri silesi Kandi ufise babiri vyo kugora ataho gufasha. byongora cyane yego niyo mpamvu nashimye kwicarira ndetse ubunyene Twibutse gato inkuru ntoya ngufi kuri papa wiwe. kuri papa wiwe papa wiwe n'ukuri je navuye ruguru ngo nje gukora amahera y'ikiyaya yo kwivuza amaso casanga nje ku mugabo ntazi na kimwe shitse nyamu papa yanzanya nkuye ruguru muri bagiye badepana imiduga ruguru ambwira ngo mushikanje aza kugutora ngaha ngo uze kumurindirira ngaha ambwira ati uwo mushikanje ava ku kazi saa 4:30 z'ijoro canke saa 5 rero izo saha nihaza guhitanira ngaha saha zigeze kuba ryari rya mbere ndahaje ntarinda nahazi niho Naguciriyemo waruvuye mu ntara ya he commune n'umutumba. nari mva muri commune Kiganda province Muramvya yego niho rero saha zigeze acavuga ngo we niba batakubwiye kuja ku mugabo je bambwiye ko banzaniye umugore nyene ndabura uko ndavyifatamwo nyene Niko vyagenze? vyagenze Ni kuvuga uwo muntu ni kuvugana namwitoreye no muri Enapo biranga no muri Senare biranga Senare nyene sinzi ngenda cyavuga ngo nzotanga 5 kundwe bamaze kubona atabitanze rero naho bacavuga ati burya rero sikuza ko umwana ni w'igihugu papa wiwe usipoze ko ari imana mu ijuru uyu mwana ntacazobura ntabwo azopfa n'inzara ko wamureze utamutaye hari benshi bazikorora hari benshi baca babata atari ko we wagiriwe nyene amaze kuvuga ati ngo burya bahugiye ko bakuzaniye umugabo byaciye bibandanya gute? uwo munsi nyene naciye ndarasana ndasamye bica buraca kuva nditwara ndigwa gushikira vuka twamuranye amezi 3 Mubana yego acaranyirukana ngira ati genda afise umwana mu gahinga ni fotokopi imaze kugenda uko arambwira ati je no kwica nkaburiri mu nda umuryango kakuru kuzi je maze kugenda narabayeho nyene mu buzima butoroshe bwo mwibarabara ariko Imana iranzigama sanze ahantu hari ibigori yabarinzu sanze ahantu musi y'umwembe yabarinzu ariko Imana yaranzigamye mugabo ndi mu buzima bwo kuribwa nyene sinigeze ngira ubuzima bwiza naho mu nyuma habayemo nyene abantu banyumvira nkuko janwe n'undi yagize ikibazo nk'iki muri nturengaho nabo nyene barafashije n'ukuri yego ivyo bashoboye ikigoma giheze barampa n'ikindi bavuga ati ihangane umurere umukunze kandi ntushavure yego ni benshi batabayeho muri ubwo buzima ariko iterambere ryabo ryabonetse ndakwifuriza kugumana umutima wo kwigumya no kwizera ku byose bishoboka kuko natwe burya ntitwakuze neza cyane ariko hari aho tugeze uno munsi hari abo twicarana nabo tutari twizeze kwicara nabo ni mpamvu tutibagira abari mu bibazo kuko natwe wenda twigeze kugira ibibazo wewe warabigize nanjye narabigize n'undi yarabigize ibibazo umuntu agira ibibazo gusa bitandukanye nubwo bitanangana ariko ikibazo n'ikibazo kuko kikorokera kubabaza iyo kibaye rero no gusaba kwigumya no kwihangana ariko ubibutse ko wavuze ko papa wiwe yaciye amwihakana ngo iwabo yego papa wiwe yaciye amwihakana yuko mu muryango iwabo atabimuga bavyara yego kino saha nta munsi numwe arigira yibwira kumuraba nta n'umunsi umwe uwo mura binashika mukanahura nta ubusi none kugira ngo ariho canke ngo ntariho no bambeshe baba bafise n'agashusho na papa wiwe bari bagafise ko mbwa mu nyuma harya umwana umaze kumwihekana mu nyuma niho bacibaza baravuga ko umwana asa na jewe bisa nawe nibisanzwe nari mama wiwe none anje muracenda babwira ati none aho tudasa nateye igise abundi naciye ndavyakira sinababaye ngo bavuze ko umuryango batabimuga bavyara ko nanje naciye ngirisha avusanga namwishuye ati natwe iwacu nta bagendana ubumuga dufise nta ugendana ubumuga twavyaye ati muga ko bigenze uko reka je nanje ndamurere bica bigenda uko rero shimira umuryango wandi ntaco yego nukuri ndabakengurukiye cyane ahamaho mwakuye haze nk'imiliyoni 10 zinarenga mu bisanzwe ndakunda gushima cyane kuko ndabizi hari benshi mwari gufasha ariko uyu munsi mwimviriye jewe yego muhezagirwe cyane amabazigama bayita Andi family canke umuryango Andi ukora bonne action canke
wowe ukora akantu keza ku bandi utiravye amoko, utaravye ukureha, utaravye ukusa. Nkasaba ni timu ishobora kuba timu nini kugira ngo tuzoshire hamwe muri duke turonka, tuzobashe nimba no munsi je mfasha umuntu umwe, ndifuza kuzofasha 3 4 ko muba kandi mubahezagiwe si jeje nyene, kandi ndi muri baki bataranahezagirwa kanini ariko bashima aho bageze. Ariyo mpamvu nsaba umuntu wese yifuza kwifadikanya nanje muri uyu muryango wanje turushigikirane. Urahawe ikaze cyane, nimero yacu murayibona, ariko kandi tubasaba kubandanya badushigikira nawe tubashimire cyane. Rero twebwe rero turatashe, Imana ibahezagiye. Basubirizaho mukuye Twenga kwanza twatwenze Simba, wow naguma yitwengera. Sezera bye utazanye ukuboko ndagukubita bye bye rero chance ari gutanga chance nsezera basi ntumara amazi n'ukuri, urazi ko turabagenzi shavure rero nsezera arasohora icyo twende bye rero bye hari igihe ashavura nibyo abashatse ndavyibuka yararize ngiye ahavarira ndaguha bye rero cyangwa ndamutsa mvuze ndamutsa nkeka hava yeme ndamutsa basi singenda cyangwa umanga ndamutsa rero bye nditahiye rero wanse no kundamutsa bye kandi ragasusu kaje urabe ntibazonkorere ko gusa twaravuze yuko nuko je nkwano zizongora ndikeneye tumanzana n'ibihumbi 50 na karekera barayatora sivyo nimeshi wirerera sawa tubashimire murakoze yego. STV, every story matters.